Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino Kongo ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari ku mugabane w'abanyaburaya, wa Aziya, wa Afrika, muri Zambia, Afrika du Sud, Kenya, Uganda, badukurikira muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Kongo, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko mu bumanuko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Aho rero kuri ubu ngubu umutekano mu ntara ya Gitega, komine ya Gitega, cimbiri Ntobwe, ngaho ku mutumba Nyabugogo, aho rero umutekano wahungabanye kandi wahungabanyijwe n'abapolisi. Umupolisi yafashe umwigeme ku nguvu ahejeje agenda amwivye umunzani, aheza kandi amubwira ko amutera ubwoba ko niyihenda akabivuga azohava bahura akamugirira nabi. Inyuma umuremesha kiyago yaje kuhagoboka atwaye uwo mwigeme kwa muganga, uyundi mupolisi araza akubita amakofe uyu muremesha kiyago, amubuza ko atihenda ngo ahave ajana uyu mwigeme mu kigo Humura kugira ngo bajye kumukingira indwara n'imbanyi vyandurira mu guhuza ibitsina. Kumukurikire atubwire ukungene vyari vyifashe. Uwo mwigeme yafashwe ku nguvu Uwo mwigeme yafashwe ku nguvu acuruza ibutike, vyabereye ku mutumba Ntobwe mu gacimbiri Karambi, aho bita Inyabugogo, muri komine Gitega, ku muhingamo wo kuri wa 17 Nyakanga umwaka w'2024. Amakuru atangwa n'abanyagihugu baba kuri uwo mutumba amenyesha ko uwo mwigeme yafashwe ku nguvu asanzwe acuruza ibutike hafi y'ishure kaminuza riri kuri uwo mutumba. Nk'igihe c'isaha 9 z'umuhingamo ngo haje umupolisi yahora akunda guteramira kuri ayo mabutike, ahengera umwigeme yasohotse ibutike aja kurungikira amayinite umukiriya, aca yitera muri iyo butike. Umwigeme yagize arinjira amwuganirayo, amufata ku nguvu, yongera agenda amwivye umunzani kandi amubwira ko yihenze akabivuga bazohura. Abakorera hafi y'uwo mwigeme bahavuye bamenya ivyabaye mu masaha yo mw'ijoro. Inyuma yo kubona umwigeme aguma arira, baca bamutabariza kumuremesha kiyago n'abajejwe intwaro. Umuremesha kiyago yaragerageje kumutwara ku kigo Humura, ariko uwundi mupolisi aba muri ako gace aramwankira, bagiharira mukubita amakofe nk'uko abo banyagihugu babivuga. Bavuga ko uwo mwigeme n'uwamufashe ku nguvu bose baba barajwe mu gasho k'igipolisi Gitega, bakagira amakenga ko adahava akingigwa gusama imbanyi n'izindi ndwara zandukira biciye mu guhuza ibitsina. Ngo sijya mbere kandi uwajejwe umutekano aba ku mutumba Ntobwe ashamirana n'uwo muremesha kiyago, bapfuye kujana mu kigo Humura abafashwe ku nguvu. Mu gihe abanyagihugu bemeza ko abatware harimwo n'agacimbiri bumvirije uwo mwigeme, twahamagaye uwurongoye ako gacimbiri turamukena. Bamwe mu bumvise ivyo vyabaye bamenyesha ko uwo mupolisi yagirizwa icaha, ariko akingigwa ikibaba n'igipolisi, ngo ntahanwe ngo kuko vyokwambika ibara urwego rw'igipolisi. Ku bwabo nyabuna abapolisi babiri, n'uwafashe ku nguvu n'uwakubise umuremesha kiyago amakofe, ngo nabo nyene bakwiye kuburanishwa ikibiriraho, ngo kuko atabindi bimenyetso bikenewe kuronderwa ngo intahe ibone gusasa. Babandanije bavuga ko abanyagihugu ngo bakwiye guhindura ingendo yo kuba basindashikirwa ntaco, baheze bashireho intwaro itihanganira ukudahana
kurwana. Naho rero inyuma y'iyi nkuru reka tubabwire ko mu nama nshingamateka ibintu vyayangaye. Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe yafashe ingingo ikomakomeye cane, ingingo yo kutihanganira abashingamateka basiba canke badatonda mu bikorwa vy'inama nshingamateka canke bagacererwa mu bikorwa nyine vy'inama nshingamateka. Uyu mukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe akaba yafashe iyo ngingo yuko umushingamateka azosubira gucererwa canke agasiba ibikorwa vy'inama nshingamateka azohava yirukanwa. Ikindi kandi Gerard Ndabirabe yavuze ko ata mbabazi ata kigongwe azosubira gutanga. Abashingamateka bamwe bumvise iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'inama nshingamateka ubwo bari mu ngoro y'inama nshingamateka ngaho mu Kigobe. Abashingamateka baravuga ko nta kintu na kimwe bakimaze mu Burundi, ngo nta rwego rwo mu Burundi rucyubahiriza amategeko. Ni mu gihe abo bashingamateka ngo bazokwirukanwa hadakurikijwe amategeko, kandi aribo batoye amategeko, aribo bashirako amategeko, ngo bakabona ko rero mu Burundi inzego zose zapfuye, ata rwego na rumwe rugikora rugifise ubuzima. Ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umengo kino gihugu nta kirimwo, nta tegeko na rimwe rigikurikizwa. Abajejwe gutora amategeko nabo batanguye kubona ko ibintu vyayangaye. Baravuga kandi ko imvo zituma badatonda canke bagacererwa muri ivyo bikorwa n'ubundi babona ko ataco bavugirayo cokura umwenegihugu mu ngorane arimwo, ngo n'ubundi ivyo baja kuvugirayo, ivyo bicara bateze amatwi, ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise abo bwatumye ngaho mu nama nshingamateka. Umukuru w'iyo nama nyine Gerard Ndabirabe, aho ari we afata ingingo, ari we asa nkaho atora amategeko, nk'uko namwe muhejeje kuvyumviriza nyine uko yaciye ashiraho ko umushingamateka azokwihenda agasubira gucererwa ibikorwa mbere canke inama azohava yirukanwa. Ngo ategeka ko abashingamateka bategerezwa kuba batonze isa 3 z'agatondo canke ngo uzokwihenda akarenza iminota 15 inyuma z'isa 3 z'agatondo ngo azohava yirukanwa, kandi ata mbabazi azogirirwa, ata kigongwe azohabwa. Ivyo nibishikirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe. Ivyo vyose rero murumviriza ko ibintu vyayangaye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu gihe haheruka kuba inama ikomeye cane, inama rukokoma yahamagawe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye iwe muhira muri komine iwabo, aho rero avuka mu ntara ya Gitega. Iyo nama yarahamagajwemwo abajenerali bahwanye muri CNDD-FDD. Bamwe rero bakavuga ko iyo nama hari bamwe yaheje, bamwe itatumiye, bagasigara ukwabo. Bakaba bavuga ko ivyo vyose ari amacakubiri y'umukuru w'igihugu, ko abajenerali bose bagomba kuyitumirwamwo kugira ngo bungurane ibitekerezo, kugira ngo atumire abajenerali bava mu bwoko bumwe abagwanye muri CNDD-FDD. Bakaba hibazwa ko rero ko ivyo vyose ari ugucanishamwo abenegihugu, ari ugucanishamwo abasirikari, na cane cane ko amasezerano y'Arusha
batemera ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye afata ngo kubahamagaza, bamwe babona ko ari indyane ziri mu gisirikari ziri mu Burundi, abona ko bose bamuvuyeko batakimuri inyuma, nk'uko amakuru ava ngaho mu gisoda c'Uburundi abandanya kubishikiriza. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.